Ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast, nizere ko mumeze neza cyane abari mu Burundi n'abari mu makungu. Nitwa Suleiman niyo nkuru indimbura aha ni muri Utamu Podcast. Rezami rero ntabwo shaka turandira kuri byinshi cyane, no musi shaka tuganira kuri muri sport, twinjira muri sport ne muri Legend Sport, aho tugiye kuganira ku mugwi wa Aigle Noir Fighters ndetse na Primus League Burundi mu buryo bwiyaguye cyane. Turagora ku mugwi wa Aigle Noir ibyawuranze muri mwaka wa 2024-2025 ni gute Aigle Noir ishoboye gutwara igikombe hasigaye iminsi kugira ngo ihiganwa rya Primus League Burundi rirangire. Hari ku munsi wa gatandatu umugwi wa Aigle Noir Fighters wa kwiza amanota 35, biboneka ko amanota 35 amaze kuyakwiza byari birangiye ko umugwi wa Aigle Noir ushobora ugiye gutahukana igikombe cya Primus League Burundi, kuko umugwi bakurikira n'umugwi wa Muhamuru nawo ukaba ari ufise amanota 57. Impamvu y'isinde yo tuvuga yuko Aigle Noir itahukanye igikombe inakomveka muno mwaka nuko n'umugwi watweretse statistique nziza, wagize ibiharuro byiza, wagize performance nziza, wagize ibi nabiri umuntu ashobora kugaruka ko yaranze Aigle Noir muri no mwaka w'imikino. Nibaza ko ni mwanya kugira ngo tubigane mu buryo bwiyaguye cyane. Nababwiye ko turi muri Utamu Podcast, ariko ntabwo tuba turi twenyine, tuba turi kumwe n'abafatanya bikorwa aribo mapine meza cyane, meza ndavuga ni meza, arirabura mugabo arakomeye, n'amapine azimbutse ushobora gusanga hehe hano hose mu gihugu cy'u Burundi. Ariho n'amapine ya Road 1, pine ya Road 1 haba ku ikamyo kuri Hilux, Dina, Canter, Fuso, Vanguard, ayo mapine yose barayafise, kandi n'amapine agufasha kugira iki, agufasha kugira ngo ukorera amafaranga unayaziganye meza mi. Ushaka gukorera amafaranga ukayaziganya ufise umuduga wawe ugura ipine za Road 1, uzogusezeye no kongera gusubira ku isoko kugura ipine mu myaka ya hafi cyangwa se mu gihe cya hafi. Bisigura ngo ipine za Road 1 ni muzigure. Bonisi harimo kino gihe noneho inakarusho karenze, kuko iyo uguze ipine ya Road 1 baguha n'umufundi wo kuyishiramwo mezabi. Murakaza neza cyane rero muri Legend Sport. Legend Sport no munsi turahera kuri, reka tugane kuri Primus League Burundi mu buryo bwiyaguye cyane. Primus League Burundi yatangwe mu kwezi k'umunani, itangura umugwi wa Aigle Noir kwigenekezo rya 23 kina n'umugwi wa BS Dynamique. Cyo gihe Aigle Noir yitwaye neza itsinda urukino rwabo rwa mbere. Aigle Noir irangije Primus League Burundi cyangwa se itwaye igihiganwa rya Primus League Burundi ifise amanota 35 mu gihe hasigaye inkino zibiri bagiye gukina. Ni nk'uko kwa Liverpool yarayitahukanye igikombe cya championnat y'Abongereza isigaje inkino zigera kuri 4 kugira ngo ihiganwa rirangire. Aigle Noir rero itahukanye ino higanwa itsinzwemwo inkino zigera kuri 3, inganya inkino zigera kuri 5. No kuvuga yatsinze inkino 20 zirimo amanota 60, itsinda inkino inganya inkino 5 zirimo amanota 5, yongera itsindwa inkino 3. Mu nkino 3 yatsinzwe, no kuvuga Aigle Noir yatsinzwemwo urukino bakina n'umugwi wa Rukinzo kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa kangahe, ukwezi kw'icenda 2024. Batsindwa n'umugwi aho batsinzwe ibitsindo 2 kuri kimwe. Bongera batsindwa n'umugwi wa Flambeau du Centre hariya kuri stade Ingoma, batsinzwe igitsindo kimwe ku busa. Bongera batsindwa n'umugwi wa Olympique Star ibitsindo 2 kuri kimwe hari Muyinga kwigenekerezo gicenda ukwezi kwa kabiri umwaka 2025. No kuvuga mu nkino zose Aigle Noir yatsinzwe zose yazitsindiwe away, yatsindiwe muhira, yatsindiwe hanze, nta rukino rumwe yatsindiwe muhira. Mu nkino yanganije n'umugwi wa Muhamuru ubusa ku bundi mu ntara ya Makamba, niba ntihenze urukino rwo gusubiriza mu rukino rwa mbere rwa Fazari bari banganije naho nyine mu ntara ya Cibitoke. Mu gihe kandi Aigle Noir yanganije urukino n'umugwi wa Vitaro away nyene hanze hari mu Cibitoke, abanganije kimwe ku kindi. Mu gihe kandi Aigle Noir yanganije n'umugwi wa Royal Vision 2026 ubusa ku bundi. Ni nago rukino baci baproklama yuko umugwi wa Aigle Noir utahukanye igikombe. Reza mikina nashaka kuvuga sikindi nuko Aigle Noir itwaye igikombe mu icamake ifise statistique nziza, gutsindwa inkino 3 ikanganya inkino 5 zirimo amanota 5 ku manota 15, igatsinda inkino 20, no kuvugiza amanota 65 kuri mu manota yategeza gukinira mu nkino 28, no kuvuga amanota 88 irosenga amanota 35. Antuka iyo equipe murumva ko yakoze cyane. Ishiratse kuvuga sikindi bahiganwa n'imigwi novuga ko yerekanye ibiharuro byiza nayo nyene, umugwi wa Flambeau du Centre, umugwi wa Musongati ndetse n'imigwi nka za Mamuru nazo nyine yari imigwi wabona ko ihagaze neza, kuko uravye effectif bari bafise byari bitandukanye n'umugwi wa Aigle Noir. Impamvu ngiye kugaruka ko effectif Flambeau du Centre uno mwaka w'imikino utangura yari ifise abakinyi novuga ko bari experiment, bafise experience, harimo ba Abdul Ndayishimiye, harimo abakinyi bagiye banongeramo, reka nongeramo ba Olivier, bangiyemwo bita Emega Kiza. Byose byarekana ko umugwi wa Aigle Noir udafise abahige gutahukana igikombe bivanye nuko bagiye baranforsa andi ma equipe yagiye aranforsa.
ku ruhande rwa Bumamuru umugwi Bumamuru wari ufise abakinyi nabo nyine afise experience, hakiyongera ko n'umumenyereza Gustave niyo nkuru yarazi icyo bita Championnat Primus League Burundi, yaragarutse avuye muri Comore muri Fomboni FC akaza muri Bumamuru. Muri Bumamuru amaze kuhaza novuga ko yagize ibiharuro byiza mu ntango za mbere kugeza naho babona ko abantu ashobora gutwara n'igikombe, ariko haza kubaho icyo no kwita kwihenda ku ruhande rwa Bumamuru aho bagiye kuranforsa bakongeza abakinyi bashasha nko bita Patrick Kanyanga atanashoboye no kugira nisha tanze, ndetse binarangira atanakinye nkigano rya Primus League Burundi mu gihe bari bamuzanye ngo yitware neza. Hanyuma ku ruhande rwa Musongati yari equipe buri gihe tuba tubona kiri competitive ibirondera ivyo bikombe, ariko kugeza ubu umuntu acavuga ati eske umugwa Musongati ufise ikibazo mu byerekanye no gutwara ibikombe. Bivuze ngo Message Ngozi nayo yari yatakaje umumenyereza Jimmy ava muri equipe ya Message Ngozi aja muri Aigle Noir, bazana Olivier Pito Vivier Bahati, abantu bose babona ko ifise amahirwe yo gutwara kandi igikombe, naho byagezeho rimwe na rimwe ugasanga habaye dukosa twato nato kumumenyereza, kubakinyi, kuri staff administrative yabo, ugasanga ntihari mu kumvikana. Ibyo rero byatumye umugwa Message Ngozi uva muri competition muri rusange. Cyo nashaka kuvuga rero sikindi nayishatse kwerekana uburyo ki Aigle Noir naho itayikanye igikombe atari yo equipe yahabwa amahirwe yo gutwara igikombe uno mwaka, ariko ibintu yifashije ni ibintu bigera kuri bine. Icambere ni sherekeranye n'icyo bita staff administrative. Staff administrative no kuvuga ngo uburongozi bwa Aigle Noir bwakoze gute, barafashe ikintu bita management. Uburongozi bwa equipe bwarabye ati uyu mwanya umumenyereza dukeneye ameze gute, abakinyi dukeneye bameze gute, ese higanwa rya Primus League Burundi ryo kigunwa n'abantu bameze gute, ryo kinwa n'umumenyereza ameze gute. Bazana Vivier bazana batandukana na Vivier Bahati, bazana ubita Jiminda Yizeye. Hambavu yaho bavuga ngo abakinyi dufise ce sont des jeunes talentueux, n'abana bafise impano. Abana bafise impano rero ntidukwiye kuguma tubahindagurira cyangwa se tubazana nk'abandi bakinyi, no on peut garder aba adufise, ariko tukaba dufise n'abakinyi bafise experience like nka kapitene wabo ubita Nikora, ari nawe twavuga ko yabaye ki urufunguruzo kugira ngo batware kino gikombe, kuko mu nkino zose bakinye Nikora adahari warana ko basaragoringa, mugo mu nkino bakinye bahari ahari Nikora irafe ambobulo yakuza akazi keza cyane. Hanyuma akiyongera ko nabo bana babona ko baze kubira akabuye k'abagabo ba Karimu, abasore bakeyita, abasore ba Saidi bari Sostene bagiye bakurira mu mahiganwa bivanye nuko arabana bamaranye umwanya muri niye na cyane ko benshi bahereye mu mugwi wa Tigre Noir ari muri academy baraduga kuva 2019 bavuye bari bavende gukaba bavuye mu higanwa ryo ku mugabane wa Afrika, bari abana baraza bashikira muri academy ya Aigle Noir muri Tigre Noir baraduga kugeza naho bakinyicisharo ca mbere muravyibuka muri Tigre Noir barakoroka, mugo bakorotse abarongozi ba Aigle Noir bafashe ingingo yo kugira iki yo kubazana muri Aigle Noir. Sezo yabo ya mbere ntiyagenze neza kandi ntiyagenze na nabi, kuko uko biri kose hari ico bita gutestinga kubanza kuraba uko uhagaze, ariko abana barakonvense kugeza aho kari umuntu bita Karimu Kamana biyumvire kumugurisha no ahubwo Karimu Kamana yipfuje kuva mu Aigle Noir, ariko Aigle Noir iravuga ngo ntibikunda, aho yaragiye kuja mu Flambeau du Centre ndetse ntibyakunda, kandi nawe yabaye umuwowe no kwita key player gute, ari mu bantu batsinze ibitsindo, ari mu bantu batanze morale, ari mu bakinyi nova ko barabaridere muri Aigle Noir hagati na hagati mu kibuga. Mpereze kuri kino kintu rero icyo kintu yitwa staff administrative credit kuri Très Honorable Reverend kuriyo, kuko ne bafata ingingo ndi nyene equipe ni babona ati ibi nibyo bikenewe abakinyi kubashira hamwe bakaba hamwe, hanyuma abayaplika nawo hariho icyo bita umuntu bita Hachel madame Hachel yaravuye muri federation, ava muri federation abantu babona ko menga ni habaye agakosa, ariko uyu mwanya tugiye kubona ko Hachel elle a été très no mvuga ngo excellent muno mwaka wiwe wa akoje abaye umurongozi mu SG Wande wa Aigle Noir. Bisigura ngo iyo excellence yiwe turayivuga dufatiye kuki, kuko sezo abayemwo umurongozi muri Aigle Noir dufata umwaka wa mbere ntugenze neza, umwaka wa kabiri akasha twara igikombe, kubana twese turabona ko umuntu yo hikize cyo gutwara igikombe atuka setini bonne chose. Icerekeranye no na staff administrative nibaza ko mwese yiha 100%, kuko nimba barakoze na negotiation n'umukinyi bita Nyange bakamubwira ati Nyange warabaye umukinyi wacu Ndayishimiye Yusufu, labe cyo twokorana nawe kugira ngo tubandanye equipe ya Aigle Noir yakureze bana yitera imbere, akemera kubahembera abakinyi na staff technique yose umwaka wose monami sikintu gitoye. Equipe iri kirahembwa miliyoni zirenga 18 zikudoga, antuka Nyange akabaremeye kubahemba, antuka credit kuri bana barongozi bande ba Aigle Noir. Let me back reka ngaruka ku kindi kintu cerekeranye na staff technique. Jimmy Ndayizeye araje, mugabo Jimmy Ndayizeye mukuza kwiwe yaravuze ati sinihagije, irifo konza n'umumenyereza wa kabiri dusangwe tumenyeranye ari we Sostene yaramuzanye, ariko Sostene Louis aussi ira été explosif kuko nawe yatanze ibyo yategeza gutanga. Sostene twabonye ari umukinyi muri Message Ngozi, genda namuzi muri Amitié FC muri za 2003 twigana mu windwi na Sostene, twikunde Sostene batazira soso.
ico gihe yari umukinyi mugabo avuye mu bakinyi aja mu gukoca ko yaragiye mu Rwanda ntivyakunda mu cicaro ca kabiri ava mu Rwanda agaruka mu Burundi. Agarutse mu Burundi yaciye yongera ahura n'umumenyereza we bari barabanye muri Message Ngozi n'umundi ari cegera ciwe Jimmy Ndayizeye. Rero kuri staff administrative ni vyiza, ariko no kuri staff technique ni ibindi bintu vyiza kuko Jimmy yarabonye abo gukorana nabo. Cyo twongeza ko préparateur physique wabo, coach de gardien we aussi, no kuvuga ni equipe yari forte muri vyose, haba ku staff abiri administrative et technique. Twongeze ko staff medical, les joueurs de l'équipe Aigle Noir, abakinyi ba Aigle Noir nibo bakinyi batigeze bagira ibikondoka bya hato na hato muno mwaka w'imikino. Bisigura ngo staff medical ya Aigle Noir nayo nyene yigenje neza. Ibyo byose biri mu bintu akote ukavuga ngo iyi equipe yitwaye neza. Urabye n'ingene babitaho suivi medical y'umukinyi yagize ikibazo kuri Aigle Noir, c'était impec, byari ibintu byiza cyane. Ico ni ikintu cyo gushima. Hanyuma icya gatatu ni ikintu cerekeranye nico twokwita ukumenyerana kw'abakinyi. Abakinyi bakuvuye muri Tigre Noir baraza baje muri Aigle Noir, sizo yabo ya mbere ntigenze neza, ariko n'umundi barongeye baragumana, nta elema nyinshi ziyongereyemwo. Itimini ziko nabagiye biyongeramo bavuye mu yandi ma equipe, nabo bana bitwa ba Parfait baje mu misi yahera mu myaka bavuye muri Parfait n'umunyengozi, aba bakarimo baje bavuye muri za Top Junior kera mugona bari maze kumenyerana. Iyi cohesion rero yarafashije umugwa wa Aigle Noir y'abakinyi bakiri bato babereka ko mufise impano bakagenda bakakurira mu ihiganwa. Uyu munsi bibafashije kugera ku gikombe ca Primus League Burundi baheruka 2018-2019. Itimini ziko ikerekanye no kubaka equipe y'amaguru brothers and sisters, ntabwo ari gukorera ku bakinyi bakuze gusa, ntabwo no gukorera ku bakinyi b'abana gusa, ahubwo bakenewe ikintu bita amaraso mashasha, abakiri bato n'abakuze, kubera bose barakompletana. Ariko akaciyongeraho ikintu kimwe, kudahindagura staff plutôt effectif ko bitahindutse kuri Aigle Noir, novuga ko ari cyo kintu kibafashije kindi kigira gatatu. Icyakane ni cerekeranye na protection de l'équipe, uburyo wakingiyemo equipe. Icyambere equipe ni equipe iba ahantu hamwe, cyo ni cyambere. Icyakabiri iri consommer les joueurs, iri consommer novuga ko consommer kwa bakonsoma ibyo umwe wese icyo umwe akonsomye n'icyo n'undi akonsome. Ni ukuvuga bakonsoma ibintu bimwe, bafungura bimwe, baganira bimwe, ubaganirije abumwe, bahurira hamwe, barabara televiziyo imwe. Ni ukuvuga abana bariyumva namwe. Iyo protection yo kubarinda ibintu byo hanze bya hato na hato, dukumi, kuyerera, kugira iki, byarafashije umugwa wa Aigle Noir kugira ngo bashobore kugira kuri no victoire bagezeko. Ibyo bintu nimubinegirije, bivuze ngo ibi tushobora kubisanga mu yandi ma equipe bidahari, bigatuma abakinyi uno munsi bariyerereza uko bashatse, plutôt baratembera uko bashatse, baja kurara mu maboate, baja hehe, baraja kuryosha. Iyo byose biratuma equipe itagera kuri victoire. Mugo kuri Aigle Noir, ce sont des joueurs protégés, n'abakinyi bakingiye bari ahantu babana, bakumvikana, bagakorana, bagakorera ku mategeko, bagagendera ku mategeko ya equipe. Ibyo bivuze ngo barakingiye equipe yabo. Ikindi cyo cyongeramwo nisherekanye n'ikintu bita betting. Muri ibyo bya protection turaza ama equipe menshi no munsi mu Burundi havuzwemo ibintu byerekeranye no gutigira kw'abakinyi, gutigira kw'abakoca, gutigira kw'abana bari aho byangiye binavuga ko hari abakoca bagiye bagira ikibabazwa ko byo babivugwa ko nibyo cyangwa se ibyo akibyo Jores Tombe ntabyo ntacyo ndabivuga ko. Icyo mvuga ni kimwe, kuri Aigle Noir ibyo ntitweze twumva biriko biravugwa. Bisigura ngo babantu ko ari equipe iri protege, ntaho wa wundi ashobora kuza kunegosia nabo bakinyaza kubakura kubera ni equipe kingiye. Ntaza gukura koca ntaza kuronka uburyo bwo kunegosia nabo bantu cyangwa se bwo kuvugana nabo bantu. Bivuze ngo iyo equipe baye protege rero cyangwa se mwayishiza ahantu mukayishira muri security, itimini ziko ntaho umuntu aza kumenera kugira ngo ashobore gusamaza iyo equipe, yaba kubakinyi yaba no kumumenyereza, then equipe igatanga ikitegerezwa gutanga. Donc tous les dangers cyangwa se ibi byose byashobora gushikira Aigle Noir, l'équipe yarabaye protege. Yaba inkino bakinira hanze, twibuka bashikira kuri King Star Hotel bagiye kukina mu Cibitoke, bakaza bakarara ngaho Bujumbura, bakaca bamanuka mu Cibitoke kandi bavuye Makamba. You know, it means ko iyi equipe antuka kubitwaye igikombe uwari wese arashima cyangwa se arashima uburyo yabaye mu mwaka. So mugoraiza reka mereza muri buno buryo rero Aigle Noir iratwaye igikombe, mugabo ntabaye uburyo bwo kugifeta cyangwa se kukibaha ku igenekerezo rya 25 kwezi kwa 4 2025. Baragifeta ku igenekerezo rya 25 kwezi kwa 4 2025 niho bagitwaye. Baraza kugifeta ku igenekerezo rya 4 kwezi kwa 5 2025 kuri stade yabo Nkurunziza Peace Park Complex Stadium hariya mu ntara ya Makamba. Abafana bahari, abarongozi bahari, abana bari bahari. Kuko ndababwira impamvu abantu bashobora kwibaza kubera ko atakibahereye
mu ntara ya Cibitoke. Les amis, mwibuke ko iyi equipe yari imaze umwanya munini itagira twara igikombe 2019 niho baheruka igikombe 2018 2019 itimirize ko haciye imyaka 6 wari umwanya rero wo kuba kwereka abafana babo travail bakoze uno mwaka ni iki kintu turose bakayifetera hamwe mo les amis. This time Aigle Noir isigaje inkino zibiri irakina n'umugwi urukino rwa nyuma bazokina na Interstar mu gihe urundi rukino bazokina n'umugwi wa Rukinzo hari Makamba ku munsi kwigenekerezo rya gatatu nimba ntigenekerezo rya gatatu niba bazofeta kino gikombe. Igenekerezo rya gatatu kwezi kwa gatanu 2025 baza gufeta ico gikombe bari hari kuri Nkuruza Peace Park Complex Stadium aho bazo bari kwarakina na Rukinzo. Rukinzo batsinda ntibibabuza kugira iki gufeta igikombe. Rukino banzo barayitsinda biza kubara amata by'amavuta baraza gufeta igikombe cyabo. So les amis rero Aigle Noir iraza guhereza urukino rwabo rwa Interstar bakinira hariya kuri stade umunani mu ntara ya Cibitoke niba bazokinira na Interstar kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu. Ariko ivyo ntibujije ko Aigle Noir igifise andi ma competition izokina kandi yemera no gutwara ibikombe no kwita ibikombe bikomeye cyane arico icyo biyita Coupe du Président. This time Aigle Noir irategura zino nkino zibiri mugabe inategura na Coupe du Président itimini ziko no mwanya wo kugira ngo bakinishe babana batakinye cyangwa se abakinyi batakinye tubabone nabo haraho twosanga ari babakinyi bashobora kuzogira iki bazogirisha batanze mu mwaka uza w'imikino. Bumamuru n'umugwi wa Musongati barageretse ku gibanza ca gatatu. Bageretse gute? Bumamuru ifise amanota 57 mu gihe umugwi wa Musongati ifise amanota 58. Bisigura ngo Bumamuru ikindi gatsitara ku nkino isigaje iraza kubitakaje ikibanza ca kabiri. Bumamuru ikindi gatsitara kwizo nkino ikanganya urukino rumwe cyangwa igatsindwa urukino rumwe umugwi wa Musongati ugatsinda izo nkino zose Bumamuru iza kubitakaje ikibanza ca kabiri. Les amis, why? Aho naho biza kuva kuri difference y'ibitsindiza kuba yabonetsemo. Ni kuvuga ngo rero it's time kugira iki gukora mu buryo bukomeye cyane. BS Dynamique irasabwa gukoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo igume mu cicaro ca mbere ku nkino nazo nyene isigaje. Kanza United iraguma mu cicaro ca mbere ntabwo izokoroka ariko hari imigwi ibiri yamaze gukoroka tuzoyigaruka ko hanyuma. Les amis, mugire umugoroba mwiza mugire igitondo ciza bivanye mu wese ahaherereye. Nitwa Suleiman niyo nkuru indimbura ari muri Utamu Podcast. Amapine meza n'amapine yande ya Road One muyakoreshe ku miduga yanyu. Rumoro kugiye muri Tanzania uribagira ko waguze ipine uragenda ukagaruka ugasubirayo iyo niyo bita Road One. Les amis, hasta la vista, je vous aime beaucoup. Am Suleiman.